Numva amatwi y'abana barira batagira ikibahoza batabaza batagira ikibatabara bagira. This is Teacher Prince, the MVP Prince of East Africa. Nkuko mubona turi muri City Hill Hotel, aho tuje muri launch, tuje muri lancement officiel ya film Inkuru Y'INKUBA uno musi itariki 2 z'ukwezi k'umunani. Ariko mugije kuraba kuko bafuki banje turi kumwe no mushisa asanzwe amenyerewe kuri kugira Inës Ragÿel. Yes, ari tuvuga ko bamwita la diva de la musique burundaise, des Karaoke burundaise, c'est bon. Ariko akora neza cyane gusa ariko no musi tukaba twahuriye kuri City Hill Hotel. Navuga yuko yakoze igikorwa idasanzwe muri iyo film ari we yasho gucuranga tuziki dutandukanye turi melancholique ukuntu no kuvuga twakira ego ndacaca ko turiruka n'umwanya na n'ibindi bikorwa bitandukanye tubanze kwanda twakira umushitsi bitega Inès Namahoro muraho meze neza yego ndashi nakunze ga style wambaye no musi. Thank you. Wakambiswe na agence ya Jenny Ambitse yiyambitse birashaka bakakwambika Inès. Nta bijya bisanzwe ugiye kugura impuzu aca kugira akakantu ka satova Inès ariyambika umva ngo no mumodo wa wenyene sivyo egviza cyane gose no musi muri lancement officiel ya film Inkuru Y'INKUBA no kuvuga kwa mamazi gikine ko bakora yumviriza hari twaronsa ku majwi wawe umuziki birashika benshi baravuga ati verman ikintu kitariki gisanzwe tumenyera ngamo Burundi aho les stars batandukanye babashira mu mafilme ibintu bikatuma bashaka kuduga bashobora kumenyeka ndasanzwe byagenze gute ubwiye bashaka kurondera je barandondeye barambwira ko bashaka kugira ikintu kiri différent bikamera ntibibe ari vya bindi amafilme tumenyere ngaha mu Burundi just gushiramwo abantu zenya ama melody ariko twashimye kuyikorera urumva ni ikintu ciza cyane kandi mutumirira n'abandi baririmbyi canke abandi bakora ibindi bintu gufasha mu z'amafilme kugira twese dutere imbere tubashe gutera imbere twese. Ego uno musi novuga ko ni ikintu ni imboneka rimwe tuvuga ko novuga yuko ari wewe utanguje kino gikorwa cyo gushira nk'amajwi na cyane muri filme zitandukanye. Wowe nka Inës Ragÿel uno musi novuga ko uri umwigeme afise vision afise indoto zo gushika mu myaka 2-3 iri imbere gushika aho abantu bazovuga ati vraiment turafise umustar adasanzwe mu gihugu. Ego umustar kazi adasanzwe mu gihugu sivyo byose nico kimwe. Ego nk'abandi kandi mafilme yose umaze kubona ni igikiboka burirana cyane abakini b'amayerereza no batumirira gushiramo n'abandi bantu tuvuge nk'abandi bantu bashoboye abartiste bari ngaha mu Burundi ni benshi kuko urashobora gusanga umartiste kanaka kunduyo rero amaze kuja muri iyo filme canke hari akantu yakoze muri iyo filme bica bituma abantu bose bakoranira kuri iyo filme kandi ugasanga harabaye union mu gukunda ibintu by'iwacu no naho hozo uwundi muntu yosanga turi ini aho abashaka kudufasha usanga tuduze twese kuri ritme imwe donc ni occasion yuko twese tuduzanya twese twese imvya amayerese birikaneza neza yuko mu byo dukora byose tura complete na vy'ukuri indirimbo akajwi ka Inës Ragÿel karatuma ino musi filme y'uno munsi ikundwa n'abantu benshi sivyo none wisanta gute iyo filme irikira pasa ukumva akajwi wawe uyumva gute nka Inës Ragÿel? Ndaryoherwa kubera ko nahora ndabibona mu yandi mafilme yo hanze yego ndaryoherwa ko natwe bwino twabikoze kandi ni ibintu bisanzwe. Inës Ragÿel bamuha amafaranga ngana gute kugira ashire mu ajya amacu muri ya filme? Wapi bon ni inyo iri hagati ya jewe nabo kuko umuntu yamanagenze umuntu yoba yaragize ijya filme navuga ko nk'umu manager n'umukobwa niwe
novuga ati yampaye inzira yo kuja mu bintu by'umuziki no ngaha ngeze ndabihesha icubahiro we kubera kugira umuntu atangure ntivyoroshe burya just iyo utaronse umuntu avuga ati reka ndakurihire nk'indirimbo ngire muri studio ntibiba vyoroshe ntivyoroshe vraiment. Ego uno musi Inès aravuga yuko ni nka sponsor nuko ndiko ndagaragaza ugushima kudasanzwe kubagi baramfasha kugira baramfata ukuboko no musi kubwira nitwa Inès no ko ari bamwe bagi baramfasha no musi cyane ku mpano mfise yo kuririmba ndumva ko ari noshikire novuga Inès byagufasha mu mwanya ngana kugira sho kwandika kajya iyandiririmbo ashize mu film wapi 3 jours vyamfashe imisi 3 aho banchi bifata ukwezi gufata bifata amezi 2 imisi myinshi vyamfashe imisi 3 gusa twaragiye hamwe nabajya kwera ijya filme yabo kungene imeze twaragiye hamwe turashira amajambo turumvikana urumva ntushobora kuvuga ngo ati amajambo yanje ndagitsiko filme yabo utayizi. Ego abariko baratwumvira bagumva niyo ndirimbo mugo bamuvuga cyane iyo ndirimbo ushaka kuyicisha bwatogozwe bumva abariko baratwumviriza bavuga ati kandi ni Inès ntabwo ari copy. Okay na John Makano si ibintu byinshi si birebire gusa karakamye ako nyine gato yakayintro turagakine bakumviriza numva amatwi y'abana barira batagira ikibahoza batabaza batagira ikibatabara bagira uko bapfutse bagira aho baturutse. Karimbo kameze neza navuga yuko katuma umuntu yumvira katuma umuntu akunda film katuma umuntu feelinga film byukuri. Inès merci cyane gose navuga tukugira nk'umuririmvyikazi w'umurundi n'umuheza idasanzwe ivira bizi. Merci nawe. Merci beaucoup turi kumwe na Inès Ragÿel muri kumwe na Teacher Prince the MVP Prince of East Africa turi muri City Hill Hotel muri lancement officiel ya film Inkuru Y'INKUBA. Nibidasanzwe cyane gose ushaka kumenya byinshi cyane gose kuri BUJA Today TV ushaka kumenya byinshi kuri Inës Ragÿel ugiye kuja kuri BUJA Today TV ufunde like comment na share tuweze kufunda kuri notification kuri BUJA Today TV.